Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric mu kiganiro ca Saveur Divine. Turashimiye Imana mushobora byose yaduhaye umwanya ubwira icyo tuvuze mu bwami bwayo. Imana yacu nishimwe ni kwizigirwa. Nuko rero reka dusangira amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo atubwira ingene dukwiye kuba umuco w'isi. N'amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 duhere ku murongo wa 13 dushikane 16. Indanze y'amajambo ivuga ngo abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. 13 muri umunyu w'isi, ariko umunyu ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. 14 muri umuco w'isi, igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Nta bodomeka itara ngo baryubeke kw'igisimbo, ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Aba ariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza, bahimbaze So mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Turaganira kuri aya majambo avuga ku umuco, akamaro k'umuco ndetse n'ingene umukristo akwiye kuba umuco. Imana ishimwe cyane. Rero dusomye amajambo Yesu Kristo yavuze, yari kwabwira abigishwa biwe, ariko abwira bamwizeye, ariko aganiriza bari kumwe nawe, abona vy'ukuri ko bagiye gutangura igikorwa, bagiye kuba umuco vy'ukuri. Ababwira rero amajambo akomeye cyane ku murongo wa 14, ababwira ngo muri umuco w'isi, igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Yariko amajambo asigura yuko umuntu amaze gukizwa atanyegezwa, ahari hose agaragaza ubukizwa bwiwe, agaragaza uyu muco yakiriye. Nukuvuga umuco aho ushitse umwiza urahunga. Iyo ahantu hatabona bakatsa amatara, ivyari ngaho vyose bica bija ku mugaragaro, haca habona. Nukuvuga wa mwiza warufutse bya bintu ucuhunga. Rero bene data, uyo Kristo twakiriye niwe bugingo kandi niwe muco. Imana ishimwe. Rero ko twamaze kumwakira akaba ari muri twebwe, dukwiye kugendera ubwo Kristo twakiriye, tubwiye kugendera uwo muco twakiriye. Aho tugeze hose umwiza ugahunga. Imana ishimwe. Ni vyiza ko umukristo ahari hose agaragaza ubukristo bwiwe mu mvugo, mu ngiro, ivyo akora vyose, ivyo avuga, mu nyambaro, mu ngendo, mu ntambuko, muri vyose na hose ukwiye kuba umuco. Mwene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Imana ishimwe cyane. Nta bodomeka ngo itara ngo aryubike kw'igisimbo, ngo ariko ngo riterekwa ku gitereko cyaryo kugira ishobore kuboneshereza abari mu nzu, ishobore kuboneshereza abari mu mwiza. Imana ishimwe. Ku murongo wa 16 haca tubwira ngo abari ku muco wanyu ubimbere kugira ngo abantu ngo babone ibikorwa byanyu vyiza. Imana ishimwe cyane. Abantu barakeneye kubona ibikorwa byacu vyiza. Ibikorwa byacu vyiza nivyo bizovuga ubutumwa gusumba amajambo tuvuga.
hari abantu umunsi bagaragara nk'abakozi b'Imana bariko barigisha bugisha amajambo y'Imana kandi meza, mugabo ibikorwa vyabo bikaca bicika umururazi, bikaca bicika umwiza, aho babaye ugasanga nta muco uhari bivanye n'ibikorwa bakora. Imana idufashe cyane. Rero mwene data, turakwiye guhinduka ducika umuco w'ukuri, umuco wa Kristo waratwakiye. Kristo niwe muco ari mu buzima bwacu, rero dutegerezwa kubaho natwe mu buzima Kristo yabayemwo. Imana ishimwe cyane. N'andi majambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohani atubwira ivy'umuco. Haleluya. Mu gice ca mbere mu butumwa bwiza bwa Yohana ku murongo wa mbere havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose vyaremwe nawe, mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Umurongo wa 4, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Imana ishimwe. Ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo nibwo bwari umuco w'abantu. Ku murongo wa 5 haca havuga ngo uwo muco wakira mu mwiza, ngo ariko mwiza ntiwawakiriye. Imana idufashe cyane. Kristo yaje mu isi azanye umuco, kuko twari twugarijwe n'ivyaha byaratunyoshe, tutabona imbere n'inyuma, tutabona niyo tuja. Kristo araza aratwakira, aratubohora. Haleluya. Aratwakira, umuco turawakira, uza mu bugingo bwacu, tuva mu mwiza tuja mu muco wa Kristo Yesu. Uyu munsi rero uwo muco dutegereza kugendera. Haleluya. Aho umuntu wese abaye, aho umuntu wese akorera, abera umuco kugira ngo abamubona bashobore guhimbaza Data. Imana ishimwe cyane. Dukwiye kuba umuco waho tuba turi hose, ntabwo dukwiye kuba umwiza. Imana nidufashe. Rero ku murongo wa 5 muri ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere havuze ngo uwo muco wakira mu mwiza, ngo ariko mwiza ntiwakiriye. Imana nidufashe. Ariko hariho abawakiriye bake barawakiriye uwo muco. Niho rero Yesu Kristo ariko aravuga ngaho mu butumwa bwiza bwa Matayo, ababwira ngo muri umuco w'isi. Mwebwe mwashoboye kunyemera, mwebwe mwashoboye kuvyemera, mwashoboye kuba abakozi banje. Muri umuco w'isi, genda mwake. Imana idufashe. Dusabwa kwaka aho turi hose, kugira ngo abantu ngo bari mu mwiza bashobore kubona, hanyuma bahimbaze Data. Ku murongo wa 16 mu gice ca 5 mu butumwa bwiza bwa Yohana hadiya twahereye havuga ngo abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyiza vyanyu, bahimbaze So mu ijuru. Abazobona ibikorwa vyacu vyiza bizobatuma guhimbaza Data wo mu ijuru. Haleluya. Ibikorwa vyiza dukora si kugira ngo badushime, si kugira ngo batwemere, oya haba namba, ariko dukora ibikorwa vyiza kugira ngo n'abari mu mwiza bawuvemwo, bagire bati nukuri bajya abantu bari mu muco, reka nwati tuwurondera uwo muco. Bivanye n'ibikorwa dukora tubereka, abantu bazoheza barondera Imana, bazoheza barondera gukizwa. Bivanye n'ibikorwa vyiza bivanye ivyamwa vyiza tubamira, bivanye n'ivyamwa vyiza batujyako, bivanye n'ibikorwa vyiza dukora mu rukundo, mu gufashanya, mu kwitanaho, mu kuvuga ukuri, mu kuba bizigigwa. Bizotuma benshi bari mu mwiza bahimbaza Data wo mu ijuru, nabo bagira umutima wo kwihana. Imana iguhezagire mwene data, uri kugendera mu muco, we wakiri umwami Yesu, kandi aho uri hose bashima izina rya Kristo kubwawe. Imana iguhezagire mwene data. Reka tubabere umuco, abantu bari mu mwiza bave mu mwiza, bemere kwakira umwami Yesu, nabo bakizwe, bakira ubwo bugingo twakiriye. Imana yacu ishimwe, kandi Imana iguhezagire wewe uri kugendera mu muco, wewe ugaragaza Kristo aho uri hose, uri kugaragaza urukundo rwa Kristo, uri kugaragaza ubwizigigwa, uri kugaragaza icyo Kristo yashyize muri wewe. N'umuco warakiwe n'umuco, kera wari mu mwiza, ariko umunsi uri mu muco. Reka rero uwo muco wawe ubera abandi bari mu mwiza, bashobore guhimbaza Data kubwawe. Imana ishimwe kandi guhezagire cyane. Amen, amen.